ibitangaza byawe. None mwami turi imbere yawe twaje, Yesu duciye bugufi mu izina rya Yesu. Aho mwami twagerereye kure y'urukundo rwawe, aho mwami tuticara ngo twiyumvire ubwo wadukunze, ubwo wadupfiriye, butwitwararika buri munsi, ataco dutanze mana, ataco tuguhaye, tubona twitwararika mana, tubona duhumeka umwuka w'ubuntu, tubona mwami ineza yawe, tubona utubeshejeho mwami, bituzi ingene turyama, bituzi ingene tuvyuka. Erega mana umuntu yovuga ngo nasinziriye iyi saha, ariko umuntu ntiyomenya, umuntu yovuga ati navyutse iyi saha, ntiyomenya igihe yasinziriyeko. Urukundo rwawe mwami turagushimiye. None mana uduhe imbabazi, aho mana tuticara ngo turimbure ku rukundo rwawe, aho mwami tudaca bugufi mana ngo turimbure ku neza yawe. Mwami utubabarire mana, imbabazi zawe mwami Yesu Kristo zibe kuri twebwe mu izina rya Yesu. Uzoba ukoze mana. Erega mana ukurikira ubwitangiye isi n'imbabazi zawe mana zitangiye umwana wawe mu izina rya Yesu. None mana turi imbere yawe, twazanye imitima yacu imbere yawe mana, twemeye mwami, twohejwe turomba mwami, turi imbere yacu mana, ntutugirire imbabazi, imbabazi zawe zitubeko mu izina rya Yesu. Mana duciye bugufi, uze mana, uze mu mitima yacu, uze mwami ukore igitangaza cawe mu mitima yacu, uzogukoze ibisigaye mana uduhe kuguhimbaza no kugutazira, kuko ivyo bikubereye, ubereye amashimwe mana. Ico wakoze wararangije, ibisigaye hasigaye ko umwana w'umuntu yogushimiye byose mu izina rya Yesu. Mwami rero ngwino wuzuze ayo mashimwe mu mitima yacu, uzogukoze mana, uzobwiza turagushimiye Yesu. Urashimira icyubahiro n'ivyawe mu izina ryawe Yesu. Amen. Tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaza, ukwiye gushimwa. Tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaza, umunsi wo gushima, umunsi wo guhimbaza Imana ico yatugize, ico yaduhaye kuba. Amen. Shima Imana mutima wanje, shima Imana ugakuratuye, shima Imana uwe udahera. Shima Imana, shima Imana mutima wanje, shima
yaguza amaraso ye aranga bihambaye ndashimira amaraso yawe watanze kugira ngo wegereye imbere yawe akemera ayo maraso yawe yezwe nawe ntagishimira muri ibyo biravuga ati shima Imana mutima wanje shima iyo Mana mutima wanje himbaza Uwiteka mutima wanje himbaza Uhoraho kuko igikorwa yakoze ndagushimiye Imana ndagukengurukiye shishikare kutugirira neza muri porogaramu yose iri imbere ubane natwe twumve mpemu yera twumve akayaga keza twumve ihumurizwa mu mutima uzoba ugize neza shimwa habishimwe n'icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hanyuma nzoze ndabahamagara kuko ndanezerwa no kubaganiriza sinzi ko muri mwebwe hari abo nigeze kuganiriza ndatora umwanya tukaganira kugira ngo numve tumenyane muri Kristo nk'abaja katanye nuko rero Yesu abaheza. Murakoze cyane twese twiyumve nta mushitsi ariko twese tubabarimo muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Yego tugeze mu wundi mwanya ukumva ijambo no musi dufise abakozi babiri Imana yaturungikiye baza kutugaburira ariko twagira duhe kaze utangura mwene data Fabrice musaba shike ngaha kaze Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe cyane ndabakumburiye mu izina rya Yesu. Ntaravuga numva mfise indirimbo mu mutima ivuga ngo guca bugufi kwa Yesu niko kwatuzaniye Yesu abahezagire. Reka tugafashanya gato. Guca bugufi kwa Yesu kwatuzaniye ubugingo. Guca bugufi kwa Yesu kwatuzaniye ubugingo. Guca bugufi kwa Yesu kwatuzaniye ubugingo. Yesu abahezagire cyane. Numvise niyo ntumbero ijambo ofisi Imana yashyize ku mutima. Niyumviriye ubugingo bwa Yesu asanga nta n'umwe yaramufise mu isi. Yesu nashimwe cyane. Ndiko ndiyumvira nitegereje ukuvuka kwiwe. Yesu nashimwe. Bibiliya iratubwira ngo yavukiye yemwe mwumva reka twitize Bujumbura mwumva ari muri Kiya mu bwato bw'inka. Bibiliya iratubwira ngo mbega abavugishwa bavuga ngo hazovuka iki? Oya, biravuga ngo umwami w'abaki w'abami turi kumwe. Ariko mwumve rino shusho, umwami w'abami avukira he? Yesu abahezagire. Sinzi ko muriko muratahura iryo jambo. Ni ukuvuga ngo uguca bugufi kwiwe burya mutama kwakuzaniye ubugingo. Sinzi yuko bitahura. Yesu iyo avukira hakomeye kumbura ntitwari kumumenya, ariko kuvukira hariya
byaduhaye ubugingo. Yesu abahezagiye. None rero hatevye reka dusangire amajambo y'Imana. N'amajambo y'Imana yaryoheye cyane, yanezereje umutima, kandi inkuru mumenyereye munsi kandi mwamusoma. Turasoma muri Yohana igice c'8. Yagira sabe mwene data Vianney avyaguruke yegerwe hano. Ndashaka gufasha uno munsi. Urahera ku murongo 8. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Asubira kunama. Ihera ku murongo wa mbere. Yesu Yohana 8. Umugore yafashwe asambana. Yafashwe agira gute? Asambana. Yesu aja ku musozi wa Elayono. Yego. Mu gaturuturu asubira mu rusengero. Abantu bose baza ahari. Aricara. Arabigisha. Abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwe asambana. Bamushira hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamutumbukiyeko ariko arasambana. Kandi Mose mu byagezwe yatugeze kwicisha amabuye bene abo. None we uvuga iki? Ariko ivyo babivuga ari ukumugeza ngo bamukureko urwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi. Maze bakobeje kumubaza, arunamuka arababwira atutagira icaha muri mwebwe aba ari we abanza kumutera ibuye. Asubira kunama yandika hasi. Nabo babyumvise basohoka isorosoro, uhereye kukuze umuto. Yesu asigara wenyine. Bo na wa mugore yarahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta numwe aguciriye urubanza? Nawe ati, nta numwe mugenzi. Yesu aramubwira ati, nanje singuciriye urubanza. Niwigire, guhera ubu ntuzusubire gukora icaha. Amen. N'iri jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Nariko niyumvira Yesu muri rya jambo nyene rivuga ngo uca bugufi kwa Yesu kwatuzaniye iki? Ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Iyi nkuru narayiyumviriye ko nibaza impamvu. Yesu nashimwe cyane. Mu gitabo cya bose by'ukuri byari byanditswe, si ibi abantu turondera bavuga. Oya, byari byanditswe neza ko ufashe usambanya bakwicishije sinamaboko. Oya, kuko n'ubukoze ko aba yiswiye igihumane. Sinzi ko muri ko murantaho.
ariko baramuzana n'ukuri by'ukuri yari yasambanye icyari yagikoze kandi cyari gikwiye ibihano nk'uko igitabo cya Mose cyavuga. Amen. Uyu mugore bamuzanira Yesu. Hari ahantu numvise ibanga. Yesu ntacyo yabavuze ko, nta n'icyo yavuze, yanditse hehe? Yarunamye arandika. Ibyo yanditse ntabyo nzi, ariko icyo mbona muri byo, ndabona Yesu n'ukuri n'umwami kandi agira imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Mu gitabo cya Mose, iyo umuntu akoze icyaha cyajyanwa n'igihano, kandi ukuvuga yuko amategeko yaragororotse neza, yari ku murongo. Yesu nashimwe cyane. N'ufashwe yabaze igihano ahanwa. Uyu mugore yari azi neza yuko akiba kagize kuti, ariko mwumve Yesu. Yesu nashimwe cyane. Mwumve Yesu icyo yakoze, yanditse hasi kubw'imbabazi ziwe. Yesu nashimwe cyane. Yandika hasi, hanyuma arunamuka aravuga ati umve, nta bihari, n'ukuri icyaha yagikoze. Ubudafise icyaha, simvuze utasambanye, ubudafise icyaha abari bamubanza ibuye. Mwumve Yesu aho yarari, nicyo ariko aratumbeye. Yesu nashimwe cyane. Maze abumvise iryo jambo bose, ntabwiye uwundi, ntawasezeye uwundi, umwe wese agiye ukwiwe, uhereye kuri muto ugashitsa kuri mukuru. Yesu nashimwe cyane. Yesu acarunamuka abona abareka wa mugore bose bagize gute, bagiye. Hamara mubaza ati, mubyeyi w'ubugwaneza, mbega bamwe bakuzana barahiye? Nawe arisha ati, ntabyo nzi. Atumbe ndakubwiye kuko ataco bari bafise cyo gukorera, natwe simfise iki. Mwumve imbabazi za Yesu. Uyu mugore naciye mbona ishusho yiwe. Numwe birivuga yasanze Yesu muri ya nzu. Yesu nashimwe cyane. Yibutse igikorwa Yesu yamukoreye, yibuka imbabazi ziwe. Amen. Burya Imana yakugendera ikakwereka imbabazi zayo yakugiriye, mwene data, ntaho nzokubwira ngo ubire, oya, uzosanga warinze. Yesu nashimwe cyane. Uzosanga bituma ntahura uvuga ngo ubwo watumye ngo gitanga umwana w'ikinege, umwizera wese ntapfike. Reka murazi yuko imbere yacu hariho urupfu rubi, ubwo rurahari n'ubu ku munyabyaha, ariko ku muntu yizeye Imana hari ubwiza. Yesu nashimwe cyane. Numvise rero nakunze Imana ukundi gusha kubwira ijambo, kubw'isinzi zayo by'imbabazi yagiriye itaneguje. Nikubwira ngo ngira ndakubabarire, oya, yarakubabariye. Ni wo kubitaho. Wa munsi hari Igorogota, hari ijambo yavuze ngo byose bigize gute, byarangiye. Amen. Ni wo rero gutaho, ni wo kuri uga agaciro umwana.
Yesu naduhezanye. Muriko muratahana n'ijambo rya Biblia. Yesu rero hari icyo agomba, haragomba kumenya igikorwa ciwe, aragomba kutahura icyamuzanye hano mu isi. Hari irindi jambo rivuga ngo yasize mu intama 9 aza kugira gute, yagize gute, bene data umuntu akiri mu byaha yanatsinze. Uzi yuko yazimiye, tugira dusenge Imana, tugira dusenge Imana, tugiye koresha cyatuzanye, tuyihamagara, wibuke hari aho yagukuye, hari aho yifuza gushika. Yesu nashimwe cyane. Ndagomba ngo wiyumvire, ndagomba ngo wibaze. Yesu nashimwe. Ndagomba ngo uje muri uyu mwanya w'uyu mugore, igihe ciwe cyari gisa nk'ikirangiye cy'urupfu wari mushikiye. Yesu nashimwe cyane kubw'icyaha ciwe yakoze. Amen. Nukuvuga rero tujya ahantu ho kwiyumvira uwo Yesu, tujya ahantu ho kwiyumvira Yesu icyamuzanye. Mbega ninde? Ni jewe kandi ni wewe. Amen. Hanyuma tumuha akaryo keza, tugira dusenge Imana. Tutarasenga hari ijambo ryaje rivuye mu ndirimbo ya Tuwasa Sekate, iravuga ngo ubugomba wese unyotewe. Yariko arabaza n'ikibazo, nuze kuri Yesu araguha amazi, ayo mazi nayo si ikindi, ni amazi y'ubugingo. Sinzi yuko mwibuka inkuru ya Yesu n'umusamariyakazi. Yesu nashimwe cyane. Uwo Yesu yamubwiye yuko ashobora kumuha amazi y'iki, atazosubira kugira gute. Yesu abaheze. Nicyo gikorwa cya Yesu. Tugira dusenge Imana, twegereze Imana, wumve yuko umutima wawe by'ukuri wubaha Yesu, kuko niwe wenyine ashobora kuwuhaza, akawuhaza imbabazi zayo. Yesu abahezagiye. Mana data twese, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe. Ndavuze ngo urera kandi urakayaga, uri mwiza mu buryo bwose. Mana niyo mubyeyi wacu, niwe watwitangiye, niwe watwigutse, mbere ngo twigura amaraso yawe. Mwana none rero turaciro, kuko tuzi yuko ari wabanje guca bugufi Mwana, kugira ngo turonke ubugingo bwacu, ubugingo bwa bene data. Tuguhe kaze rero, kugira ngo noneho uganza imitima yacu n'ubugingo bwacu, abari gutugirira neza Mwana, kuko hari byinshi ko bwacu tudashobora, ariko wewe uri Imana kandi azi ko ushoboye. Nushikirira imitima yacu, utwemeze, utwigishe, utwiyereke Mana, abari udutozi rero nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Ibisigaye Mwana utwiyakirire, utuganze nk'uko wabivuze Papa. Nuko rero ibisigaye utujya imbere muri byose, abari bubana Mwami n'ubugingo bwacu, ukomeze kutwigisha no kutuba hafi no kutuzigama. Mu izina rya Yesu Kristo bisabye, amen. Unyotewe tumusuka kw'amazi, n'imigezi ze kw'isi y'umwe. Amen.
Yesu nashimwe. Ni indirimbo arangirije ko kandi irimo amajambo y'iwawe kandi y'iwanje. Yagira ay'iwawe nanjye ndayagira ayanje. Yesu ashimwe. Yego turiko tuja mu wundi mwanya wo kwakira umukozi w'Imana wa kabiri ariko kaze mwanya ashikega acasengera umukozi w'Imana ariko imbere yaho ariko acagira akasengera n'umukozi w'ikazi. Nabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko naje ndakengurukiye Imana ngire ubuntu umwanya ntawo naziga ariko nishimwe. Mfise indirimbo y'104 izanywe n'ijambo ry'Imana duhejeje kumviriza campa uvuza ingoma yitwa Demantine. 104 bivuga ngo imbabazi z'umukiza zamuzanye kunjungura. Ndumva muyizi. Urabe abafise kantike, abafise iyiri mu telefone, duhimbaza Imana. 104 muyiririmbe kuko twaracunguwe. Yesu yarabikoze. Yesu yarabikoze. Ntangajwe n'ijambo ry'Imana. Turi kumwe. Mbega none turi kumwe. Mbega none ko bazanye ibya mugore umugabo nawe yari. Turi kumwe. Ariko Yesu yaraje yagize neza. Aho hambere wamengo harakarengana. Yesu yaraje gukura akarengana. Amen. Muratembe mu bimwereke mugize gutya. Ujya mugabo nawe yari. Turi kumwe. Yarihe. Mbega none ntiyazanye umwe. Nabivuga mu ikorasi bamwe. Yakoze ibikomeye nushimwe wa mana we, nushimwe wakoze ibikomeye, nushimwe Yesu, nushimwe wa mana we, nushimwe wakoze ibikomeye, nushimwe Yesu abaheza ni ego nukuri. Ego Yesu yarabikoze. Ndiko ndaraba wibaza ngo Yesu ntiyarabitse. Yarabitse n'ivyo yakoze yarabitse.
urumva haterwa amabuye ufashwe siko Yesu acavuga ngo utarakora icaha naba ari wa mubanza barabikoze none bagiye nk'ifu y'imijiri mugabo ibyo byagiye kubw'imbabazi z'uhoraho namwe ndibwira none mbega utafashwe wowe utafashwe Yesu yatugiriye neza reka rero twacishije ndirimbo aho ndazi ko byinshi Yesu yabikoze imbabazi z'umukiza kabiri imbabazi z'umukiza zamuzanye kucungura nahinditswe ari mw'ijari ngo natevye cyane kwitaba uwampamagazi neza nyuma nizera ijambo ryiwe Yesu ankura kw'ivyaha ica gatatu ngo namubonye aje kumpiza afise inkovu y'icumu n'iz'imambo n'iz'amabo shima urukundo rwiwe none yamampa amahoro umutima ni muzima ariko icatumye anjungura akankiza sinkizi Yesu n'abahezaje acavuga ngo nari mwishayo y'ivyaha aramfata aranshayura kera nama mu mwiza mwinshi none aramurikira Yesu n'abahezaje amen ego mwami Yesu turagushimiye mwami Yesu turagushimiye
ibyo ugira umushimire je yarambohoye ngiye nari ngeze kure. Hari aho umuntu ashaye agezwe hano ariko Yesu akamwibuka akamufata ukuboko. Yesu n'abahezaga tugira tumubwire ngo akira amashimwe. Haleluya. Yesu akira amashimwe kandi wahariwe byinshi ngo ashima cyane. Ego Mwami Yesu turagushimira, Mwami Yesu turagushimira, turagushimira Yesu turagushimira, turagushimira, oh turagushimira, turagushimira, turagushimira Yesu akira amashimwe y'igikorwa gitangaje wakoze ku musaraba i Golgotha. Ndacungurwa, bene data baracungurwa. Akira amashimwe. Mwami Yesu akira amashimwe. Yajyacumu wacumitwa mu rubavu, ingene bakubinguye bakakuvuma amate ku bwanje, wikoreye ibyaha uremerewe cyane, wikoreye ibyaha by'abantu, imitwaro ikuremereye, umusaraba ukuremereye. Akira amashimwe. Warakoze Mwami, warakoze, warabiduganya urabishikana, urajondamika umutwe uracikana, ibyo gucungura abana b'abantu urabirangije, uramanuka umwasi umwaka imfunguruzo, urabera mu izina rya Yesu, ukora igitangaza, uragahezagirwa. None ubu warazukanye imbabazi, utugirira ikigongo, wicaye iburyo bw'Imana. Turatanze ishimwe ryo gukenguruka. Munsi y'izuba turavuze ngo warakoze mu izina ryayo. Twari twaragowe, ngo kera nta bantu twarimwo, ariko ubu turi abantu b'Imana. Kera ntaco twarimwo, ariko ubu twagirirwa imbabazi. None rero akira amashimwe mu izina rya Yesu. Akira aho wankuye nije ndahazi, bene data aho wabakuye mu izina rya n'uno munsi uracakora, uragahezagirwa. Turi hano rero bwirukiro, ube hagati yacu kandi duhezagirwe. Mana warakoze gutanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapferuke, ariko ahabwe ubugingo budashira. Natwe turi hano Mwami tubishingira intahe igikorwa wakoze ku musaraba i Golgotha. Urakoze, ibisigare kaze ingene wagiriye neza, nkuko twumvise ijambo ryawe, wahariye ujya mugore abaje kumurega bagateterwa bagasubira inyuma. Warakoze bwirukiro, kandi yakoze neza kuko yaragusanze ahuri. Waravuga ngo warakoze, waratereka abantu ngo warakoze. None rero bwirukiro natwe warakoze, nico gituma twaje hano kuko twakumenye. None rero kaze, ibisigaye turasenge mukozi ari inyuma mu izina rya Yesu. Muhezagire nkuko wahezagire uwa mbere. None rero kaze mwe mu b'Imana mubeko, ubwiza bw'Imana mukayanganire, ijambo yawe rigira ububasha no bushobozi, rigira aho ridukuye naho ridushikanye mu izina rya Yesu. Yesu wavuze ngo hari babiri canke batatu, uri hagati muri bo. Mwami kaze ube hagati mu izina rya ububasha bwawe bunyiganze hano, ubushobozi bwawe bwiyerekane. Umuntu wese uko yaje Mwami ntaba ariko aza kugenda, ariko twumva umunezero wa mpwemu yera mu izina rya Yesu. Twakira igiseke kijuru kiva mu ijuru mu izina rya Yesu. Uhoraho kaze wiyerekane nk'Imana, ibitangaza bikoreke, ibyaha biharigwe, ingwara zikire mu izina rya Yesu. Uwaje ababaye anezerwe, zobukoze nyakubahwa. Urakoze data, ukuboko kwawe kwigaragaze hano, ijambo ryawe ryerekane hano, zobukoze bwirukiro. Umwanzi
twamwanse mu izina rya Yesu. Umuriro uva mu ijuru ube hano utubire utongore ibitava ku Mana byose uzoba ukoze bwirukiro. Urakoze data kubyumvise kandi kugiye kutugirira neza. Ishimwe ribe ry'Imana ibihe bitazoshira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kaze pasiteri, Yesu aguheze. Karibu kandi abashitse hano, ndabona hariho bandi babiri, Nowa yahashitse na Adriye hariya, na Adriye bahashitse, nta wundi nibagiye. Karibu rwose, Yesu abageze akire. No munsi tugira tuganire ijambo ry'Imana. Iyo narigeze kuba umwarimu kandi byari byoroshe ko navuga nti mwenda barya, ariko aha nta n'umwe ndya. Aha tuje ngo twigishwe n'umubyeyi umwe, Imana yacu. Aha twese turavuga Imana, ariko murazi Imana zibereye ngaha, ariko none wowe Imana yawe urayizi? Hariho Imana zo kuri YouTube, mama hariho Imana zo muri konseri, mama hariho Imana zo muri boite, Imana hariho ibipfuye nabi byinshi rwose. Nonge kubashimira ko mwaje, kuko ngaha ntimwaje kuraba Kanani, ntimwaje kuraba YouTube, mwaje kumva ko Imana ibaganira mwebwe. Namwe nitegereza, aje sinababesha ngo ndazirabwenda ndazivugira ko, ariko namwe ndabe ngenda Satani tambutse, ugasanga bashize ko umutwe w'amajambo Imana iraje bigaragaza, ukumviriza isaha imwe nta Mana iravugwa, iya kabiri nta Mana iravugwa, iya gatatu tuzobandanya hanyuma. Imana yacu ntibirimo ngaho kandi ni byinshi. Ubundi akakubwira ati Imana yarantabaye, akazovuga isitwari yiwe, ntawe yahamagaye Imana, yaratomboye gusa, canke Imana yaramutabaye ariko ntayemere no kuyemera. Nigeze kuja muri barumuguru w'amasengesho, hanyuma umuntu umwe aravuga ati egome ndemera Imana kandi ndayubaha kugeza iyo mbonye yuko ndabishobora, ariko je nagomba ndabahanure, nagomba ndabararikire mwemere Imana naho muzogenda mwavuga muyemere. Ndabizi ko mugeze banyaruka muriko mugenda mwavura hajya mwarayemera bose, ubu siho muri, ariko mukomeze hajya nyine kugeze ukwizera kwanyu kwarabafashije kandi kwarabafashije kuko ego Imana ijambo ry'uno munsi n'ubwira ngo tumenye Imana yacu. Aha nico gituma usanga abantu bagiye hamwe, ugiye i Berlin hariho amashengero bahuriramwo ari amadini angahe ngo bariko barahimbaza Imana, umwe gafise biwe, ariko wewe umenye Imana yawe, kandi Imana yacu iriganza, ntigomba yuko hari undi ayikoreramo ayivangira. Oya, mbega Imana none Imana ni iki? Niyo yaturemye. Uremera ko Imana yaturemye cyangwa uracari muri bya bindi kera twari dushimanze, hanyuma turatera imbere, turaduga, turahaguruka? Aho niho mpagaze. Imana niyo yaturemye, kandi iri jambo ry'Imana turifata uko, kuko haribyo tutazotahura. Naho twoshika mu ijuru Imana ikaduha formule ntitwovyumva, ariko Imana niyo yaturemye. Itanguriro 1:27 Imana yaremye umugabo n'umugore n'abari. Ego hanyuma hariya muri Zaburi 103 avuga ngo mumenye yuko turabe Imana, ko ari Imana yaturemye. Reka tuharabe tuhasome, niba uhafise hafi harabe, mumenye ko turi ab'Imana, ko ari Imana yaturemye, turi amasho y'Imana. Hatoya aca tubwira tutarahashika nobamenyesha yuko nta n'umwe yigeze kubona
kubona imana. Mwarumvise Mose yabonye iki? Yabonye mwarabonye abandi benshi, ariko ijambo ry'Imana muri Yohana riratubwira ingene twamenye Imana muri Yesu Kristo. Aho ni muri Yohana igice ca mbere akarongo ka 18. Nta wigeze kubona Imana, ariko bayibonye muri Yesu Kristo, niwe yimenyekanije. 18 kadabariya nta urahatora muri Zaburi y'ijana. Zaburi y'ijana wa gatatu. Mu izina rya Yesu, Zaburi igice c'ijana ku murongo wa gatatu aravuga ngo mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye, natwe turi abiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Amen. Amen. Mumenye ko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye. Ego nibaza yuko twebwe ariko Imana yacu turayizi. Reka dusome muri Korinto ba mbere akarongo k'umunani, igice c'umunani. Abikorinto ba mbere igice c'umunani niho tugira dusome kugira ngo twumve. Wiravye umutwe w'amajambo uvuga ku vyaterekerejwe ibishushanyo, ariko sivyo twari twifuza, ariko tugomba gusomera ijambo ry'Imana kuko rirabidusobanurira neza. Kuko ivyaterekerejwe ibishushanyo vy'ibigirwamana, turazi yuko twese turi mu ubwenge burakakisha, ariko urukundo rurubaka. Sinzi ko ari uyifise usome bandanye. Ku murongo wa kabiri avuga ngo nihagira umuntu yiyumvira yuko hari icazi, azoba ataramenya nk'uko akwiye kumenya, ariko ukunda Imana niwe amenywa nayo. Nuko ku vyo kurya ivyaterekerejwe ibigirwamana, turazi yuko igishushanyo atari ikintu mw'isi, kuko kandi yuko ata mana yindi iriho atari imwe. Naho hari ivyitwa imana mw'ijuru canke mw'isi, nk'uko hariho imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twebwe hari Imana imwe, Data wa twese, yandurukwamwo na vyose, natwe twabeshejweho kuba abayo. Kandi hari umwami umwe, ni Yesu Kristo, abeshaho byose, natwe akatubeshaho. Amen. Amen. Naho hari ivyitwa Imana mw'ijuru canke mw'isi, nk'uko hari imana nyinshi n'abami benshi, ariko twebwe hari Imana imwe, Data wa twese, yandurukwamwo na vyose, natwe twabesherejweho kuba abayo. Kandi hari umwami umwe, ni Yesu Kristo, abeshaho byose, natwe akatubeshaho. Iryo zina rya Yesu riraryoshe, iryo zina riranezera. Ego kubera ko utaraja muri Yesu ntushobora kumenya Imana. Nawe yaranabivuze igihe ari kw'isi ati, jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa Data
anciye yarabona ko batabyumva ababajije ati mbega none mwebwe mugomba mugende namwe kubera ko hariho abaje bakafata none uyu tumukurikira gute akunarare none bizogenda gute atwisubira inyuma bana ariko dutesha umwanya bya bindi bya bikambari n'ibindi hariya twarabwirondera bakuramwo yabona none hanyuma arababaza ati kwaba bo basigaye bake reka ndababaze numve namwe mushaka kugenda sintabuze ibyo ba Timoteyo n'abandi bariko bariyumvira canke ba Filipo Petero yiteye n'ikirandamuka ati none twoja hehe twari ufise amajambo hariho abaguma bagira ngo yoyoyo wejo bundi Imana yaravugishijwe kuri naka mungira nanje no munsi ndashika reka ngende subire Imana yarakubwiye n'ivyo wewe mera mu mutima wawe waramaze gukira akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ntukeneye kubona ikintu gitangaje gihindutse kuri wewe canke muri environnement yawe kugira ngo ivyo bikore kuko hariho ibihugu bimwe bimwe bamaze kwigisha ijambo ry'Imana akavuga ati wewe ukaba ukenye kubera nusenga bose ntikwizera bose ntibaze babaye burya kuba umugwizatunga n'akazi Imana yabaye nk'uko rero yabaye kuba kwigisha umugwizatunga nawe imuha ako kazi kandi karimo imitego hariho ya minzane hariho babandi uva hehe wewe ugiye Gatabo wewe Nyanzarake wewe ugiye hehe hariya Bugarama ukavuga ngo ngaha ugaca umuha tarife Imana yamutumye hajya gukorera Imana menya Imana yawe umenye Imana yawe yego reka tubandanye twisomere ijambo ry'Imana mu Bakolosayo ka bambere urahabonye Kolosayi turahera ku murongo wa 12 Kolosayi bambere ku murongo wa 12 turasoma mushime data wa twese yabashoboje uraganwa n'abera umwandu wo mu muco yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda muri uwo niho dufise ugucungurwa niko guharirwa ibyaha byacu Kristo ariwe niwe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu byaremwe byose kuko muri we ariho byaremewe ibyo mwijuru n'ibyo mwisi iboneka n'ibitaboneka uri intebe z'icubahiro urubwami urubukuru urubasha byose byaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe we yabayeho byose bitarabaho kandi muri we byose niho bifataniye niwe mutwe w'umubiri niwe shengero kandi niwe tanguriro niwe mfura mu kuva mu bapfuye kugira ngo abe agaheta muri byose kuko Imana yahimbawe no kunengesera kwayo kose kuba muri we kandi yahimbawe kumuha kuzuza byose nayo aribyo mwisi aribyo mwijuru izanishije impore amaraso yo kumusaraba wiwe namwe abari batandukanijwe n'Imana kera abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mutima yanyu
n'ibyo mwakoze bibi. None yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mugawa. asangwa muhora mwizeye mushinzwe neza mutanyiganyiga mudatirimuka mu byizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Pawulo nacikiye umukozi wabo. Uwo Yesu niwe yaje kudukiza. Aha nta muntu w'amayeri. Aha ngaha turashobora abantu canke ugiye ku umusipsikologe arashobora guca muce ati wewe umukubagayi ukomparabuje, wewe uritonda, wewe ariko kuvyukuri ivyo byose nta nico bikuze. Ni n'ingabirano umuntu aba yarahawe. Mwarabonye canke mu mashuri mwaciyemo mwariganye n'abahungu baderanje canke abakobwa baderanje ariko bagakumba kurusha abandi, kuko nibo barinda, akaca rivuga agaca rigira n'ikintu c'igisatsi. Ariko ubu iyo mpano zose twari dufise ni Imana yaziduhaye. Uko Imana yawe imeze irabe ko iri mu murongo neza wa Kristo, kubera yuko twese twagaragaye turi abanyabyaha. Inzira dukirizwamo ni mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu niyo adukura mu mugwi w'abanyabyaha akadushira mu mugwi w'abakijijwe. Bitavuze ko tutakoze ibyaha, ariko bisigura yuko ubu twarahinduriwe ikibanza, ntitukiri aho twahora, ubu turi abana b'Imana. Kubera iki? Kuko twatuye Yesu twari umwami n'umukiza wacu, twaramuhamagaye mu mubiri wacu, muri twebwe ngo aze abeho atugaba tuganze. Ikimenyetso yadusabye kandi ico yatumye n'intumwa ati genda mubigishe ubutumwa bwiza abazokwizera mu babatize. Uno munsi rero wizeye uno munsi rondera ugira intambwe canke ugira kigoro kugira ngo uzubatizwe. Arashobora kuvuga ati ariko hariho abandi bari baranyemereye ko nabatizwe kandi babona neza. Oya, wewe nyene agakiza ntawe ugaha uyundi. Nta si rwa rukino rw'inkoni umuntu amuha inkoni ubundi agasha abana. Oya, agakiza umwe wese kariho gakwiye ku muntu wese. Ukakiye ugasavye arakaronka, kandi agakiza karonkwa ku buntu. Ni nk'isengesho, isengesho ni iryo ku buntu. Kuko mwumvise uwo mugore yafashwe asambana yaronse ubutabazi atakiguzi atanze. Bene data yamye abaza ngo mbega umugabo yari naho yari muri bajya bari bicaye hajyanye ziri mu mutera mugwe, hari naho yari yicaye, ariko icaha ciwe nticyari kimuvuye, kuko turashobora kwiyoberanya nivyo, ariko Imana ntibituzi. Imana iduharura ko kiya caha. Kubera iki? Kubera ko twanse umuti. Nuko rero Yesu abahezagire. Reka twibandanirize tuje muri Timoteyo wa kabiri, aho rero umwe wese asabwa kugira ngo agumye ico yaronse. Timoteyo wa kabiri umurongo, reka duhere no kuwa mbere na Timoteyo wa kabiri duhere kuwa 12. Timoteyo wa kabiri duhere ku murongo wa 12. Namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tumwihakana
nawe azotwihakana. Kwimana no guhabwa igihe azokwima akaba umwami, natwe tuzokwimana nawe. Nico byakaza kuvuga, niba tumwihakana ariko namba tuzomwihakana nawe azotwihakana. Naho tutoba abizigirwa, ahora ari umwizigirwa, kuko adashobora guhindagurika. Wame ubibutsa ivyo, ubihanikiriza mu nyonga z'Imana, ubihanikiriza mu nyonga z'Imana. Ntibagwanire amajambo kuko bitagira ikimazi, bigwisha abumva. Wame ugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda guteterwa, araramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Ariko ibihumanya by'amagambo y'ubusa ubizibukire, kuko ababivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana, kandi ijambo ryabo zizorandagurana nk'igisebe c'igitema. Muri abo umwe niwe Umenayo na Fileto. Reka tugeze ngaho kuri aya majambo. Aya majambo nabasomeye, mushike muyicare muyasome, muyumve neza, abinjiremo abanyengetera, kuko aya nayo wawe barahiriye. Imana yaduhaye ibintu kugira ngo ituganire, kandi uko usomye igice uno munsi, ejo ukagisubira, Imana irakongera bagitahura kurusha kandi neza. Nagira ngaruke kuri ya majambo. Hariyo amajambo tuzi ngo nta rindi zina na rimwe ryatanze ku isi no mu ijuru ushobora gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ivyo bintu vyakozwe n'intumwa 12. Hanyuma Imana y'ukuri, reka naho tuhasome kuko benshi bakunze kuhagirira ko ikibazo. Ni ivyahishuriwe Yohana 1 igice ca 5:19-20. Turazi yuko turabi Imana, murabizi ko turabi Imana, kandi isi yose iri muri wa mubi. Ni kuki zirya ntambara zidahera, yaba Imana iriho, ntibanakunze ko ibi n'ibi bigenda uku, rero ntayirimo. Imana urumva iyi si niri mu minwe ya wa mubi. Rose aravuga ati Kongo hariya, Central Africa, Mali hariya, kadurumbanya ahantu hose, irigendera aho igombe yose, kandi yafise mu minwe. Yabahaye ibikinisho timuzobipfa mwebwe, kandi none abantu n'ibyo barapfa ibikinisho. Uravye ibintu bagenda bakimbagura bigatuma bata ubwoko, bicana, mwobisobanukirwa neza. Isi iri mu minwe ya wa mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje kuduha ubwenge ngo tumenye ivy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Amen. Ninde ari mu mwana wayo Yesu Kristo? Turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri y'ubugingo budashira. Bana bato, mwirinde ibigirwamana. Ibigirwamana ni byinshi nababwiye, hari inda, hari amarongo, hari ibintu bigezweho, ibintu by'udusitayile, ibintu byinshi. Kandi nongere mbabwire, je namavugana n'abantu b'abakunzi banje, nababwira nti mbega ndazi
aha ntabwo ugomba gukomeretsa nkababwira none mbega ngaho wamye gusenga nta kibumba wumviriza kabiri muri Timoteyo wa mbere 2:5 niho batubwira ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe n'umuntu ni Yesu Kristo yitanze kw'injungu ya bose. Amen. Kandi ibyo bishingirwa intahe mu bihe byose, mu bihe byabyo nico nashiriweho kuba umusiguzi w'intumwa mvuze ukuri simbesha n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'ivyo ukuri. Yesu rero abahezagire. Amen. Mumenye Imana yanyu y'ukuri, mu ncamake ni tumenye Imana yanyu yacu y'ukuri. Ntihagire umuntu aza kukubwira ngo guma ngaha twumvirize oya, ijambo ry'Imana murisome. Ndababwira nti muzosome muri Bibiliya y'igipapuro za kera izo zishasha n'ibindi bindi muzoze murazisoma, kandi naho musoma muri izi ngendanwa ko zoroshe gutwara muzoze mwumvise mukebwe. Ndashimira Imana kuko yaduhaye muhemu kumenga iyo usoma ijambo ukumva umenga ririmo akantu urabimenya utuze ugaruka urabe ngaha yuko iryavuzwe ari byo. Yego Mana yacu turagushimiye kubw'urukundo rwawe kuko watugiriye neza, uratuganiriye amajambo meza ku mbabazi utanga kandi utangira ubuntu. Mwene data yabivuze, none rero n'ubu turaje imbere yawe ntituraberana, turaje kutubwira imbabazi Mana, aho twese twagiye dukora ibyaha tukiyumanganya tukiyumya Mana, turaje imbere yawe uko wumurika mu mutima, utugiriye neza Mana, uduharire Mana, amaraso yawe atwoze ibyaha Mana yo mwijuru. Aho tugenda tukagera mu mayira abiri tugatangura kwibaza ngo mbega none iki ni icyaha cyangwa si icyaha. Mana turasabye ngo wowe Mana ihoraho, Mana ishoboye byose, uduha amaso abona kugira ngo ntitukwitiranye Mana yacu. Twamenye ko ari wowe waturemye, twamenye ko ari wowe utanga ubugingo. Icyo twifuza ni iki? Icyo twifuza ni ukuzogira ubugingo budashira, tukabana nawe ibihe bitazoshira. Urakoze Mana, urakoze. Ndakweretse Mana ubu bwoko bwawe bwakoraniye ngaha, turabetse Mana ubwoko bwawe buri ku murongo, baheze ibyo bari gukora byari kubagira byari kubaha kandi kanyamuneza, bariko baza kumviriza ijambo wowe ushikiriza Mana. Jewe nari iki kugira ngo ushikirize ijambo? Ese Mana uryakira nk'uko ari wowe wari bayunguruye ukari bashirira mu mutima, kugira ngo Mana ntihaze hagire n'umwe azimira, yaba bari ngaha baba bumvirije ku murongo n'abazokumviriza hanyuma, maze Mana baze bafashwe n'ayo majambo. Ngore mumenye ko twebwe turabi Mana, ko turi ubushoga. Mana turagushimiye ko waturagiye kandi ukomeza kuturagira n'ubu. Dushize mu minwe yawe Mana umunsi usigaye n'ibihe bisigaye byo kubaho kwacu, kandi tukweretse Mana n'ibihugu twajemo Mana yo mwijuru. Nzega b'amahanga twari kukubwira imitwaro, kandi imitwaro urayizi. Reka nabyo nyine tubishire mu minwe yawe, utunganye bikwiye gutungana Mana, ibikwiye gutunganywa kuri twebwe, ibikorwa n'abandi nabyo nyine Mana tubishire mu nzira, kandi uduhe gushima ingingo zawe. Uturinde databuja no kwihebura no kwigisha no kwikengera, kuko twumvise ko turi abana, turabagana, turi abana b'umwami. Umwami Mana urakoze nyakubahwa. None rero turagushimiye, tukweretse n'ingendo tuza guhava tubwira dusubiye mu ngo zacu, abandi mu mirimo, maze Mana uzubane natwe mu ndwiza ntitwagaruka, ze tuzane intahe yuko watukoreye ibitangaza, watukoreye neza. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabe kandi twizeye. Amen. Shima Golgotha.
canje camuriweko shima gorogota. Yesu ashimwe. Turacasenga Imana uba ufise igikuruhije mu mutima, umutwaro canke ikindi kintu ntaco nzi, indwara, tugira dusenga Imana. Umukozi w'Imana byanashike ngaha dusengere na mpwemu yera, kuko niwabona mu mutima je ntawe nobona, n'uwo mukozi w'Imana nawe uwo ari we wese mu mutima iwawe ni wewe na wewe, ariko mpwemu, iyo ufise mpwemu hariho n'ivyo akwibutsa we wibagiye canke wirengagije uti ni gatoya mugabo amagakubera ati aka kantu tungana. Kandi duce dusengera nabo twatanguranye iki gikorwa, ariko turiko turabona sinzi ibibagora mugabo Imana ibacira inzira, byose tuvyeretse Imana irashobora kubikora. Kandi tutarasenga hari umuntu yumva ko yotera intambwe, turi kumwe yego kwegerana aho ngo bisumba gutanga ibibanza by'igifu. Umuntu atera intambwe imwe, Yesu agatera intambwe nyinshi, amufata ukuboko, Yesu amuheza. Hari igihe umuntu yumva ati je ndatera intambwe, yego dusaba n'umuvyeyi wacu asubira vyaguruke kugira ngo abaza ufukama bafise ico bafukama, afise uwapfukamira, afise ikintu camuboshe mugabo yumva yobohoka, arahawe kazi kugira ngo afukame hano, hanyuma umukozi w'Imana tuzi ibiganza, hanyuma nawe abohoke kandi atabarwe, Yesu abahezagire. Urumva hariya Mungu nimwagira isoni kunyemera, tugira isoni kubemera imbere ya Data. Uwo ni Yesu yabivuga, nimwagira isoni kunyemera, ariko murahawe kaze kugira ngo umuntu wese yumve ko hari ikintu yotera intambwe, avuga ati ndateye intambwe imbere y'Imana. None rero umuntu wese arahawe kaze. Hari n'uvuga ati je ndagwaye, ariko ndagomba ngo ntere intambwe ko Yesu akora igitangaza. Hari undi avuga ati ndagomba ubushobozi, ngomba gukora neza, ariko ikibi kikantanga imbere. Ndagomba gutangura, ndafite n'imigabo myiza, ariko Satani akangira iyindi migabo. Naho nyene atera intambwe kugira ngo mu bushobozi bwa mpwemu yera umushoboza kunesha, Yesu abahezagire. None rero reka umuvyeyi wacu asengere umuntu wese yumva ko hari kimuboshe abohoke. Ndazakubwira nsenga nanje kugira ngo sabe ubushobozi bwa mpwemu yera, turamuhaye kazi. Yesu amahezagire. Akoze Yesu abahezagire. Haleluya. Mana turagushimiye, turagushimiye Mana kuko waduteye iteka uyu munsi tukaza ngaha. Mana wewe niwe wadushizemo inkomezi, kuko abatazironse Mana harimwo ababigomba ariko bikanga ko bashika ngaha, ariko hari n'abakwega kwezwe bakabuzwa kugira ngo ntibashike ngaha, ariko aba bashitse ngaha ndabazanye imbere yawe Mana. Urabazi Mana, baje banyotewe ngo bakoreko. Bibiliya iratubwira ngo umugore yari amaze imyaka 12 yaraboshwe n'ubutinyanga bwanse guhera, ariko ngo yakoze ku buyonga bwawe ngo aratabarwa. Yumve ngo wumve inkomezi zikuvuyemo. Mwami Yesu turakwinginze rero inkomezi zawe Mana, zimwe zakora kuri urya mu mama, zikore kuri aba bene Data, abo bafukamiye mu bibanza, abo bafise mu mutima Mana, mubagirire neza. Mana yo mwijuru, aha birashoboka ko hari abibaza ati mbega ndakijijwe canke sinkijijwe. Nabo Mana izo nkomezi barazikeneye, tuba mpwemu yera bashikire kugira ngo bumve Mana, bahagarare neza. Icatuzanye ngaha ni ukugira ngo twongere tuvuge tuti turahari, turagomba agakiza kawe, kuko wagatuzaniye Mwami, turakakiriye kuko tuzi yuko wari utanga agakiza, niwe utanga gukira. Mana yo mwijuru, twaje dusiga abagwayi hirya no hino Mana, turabafise naha ku murongo Mana yo mwijuru. Mana turabakuzaniye ngo ubagenderere. Ari wagwaje umuvyeyi ejo bundi,
hariho uwagwaje nyirakuru baramusezeye. Mana yo mu ijuru turakwinginze nk'ukuboko kwawe kutabaye kugufi ngo kwe kutabara ngo bashikire aho bari. Turakweretse Mana wa mutama wo mu Birigi agwariye mu nzu y'abasaza ari umugenderere mu izina rya Yesu. Turakweretse uwitwa Gisele Mana nawe yasabye amasengesho nawe umugenderere mu izina rya Yesu. Turakweretse na Ivete, turakweretse n'umuhungu wabo bose Mana ubagire neza. Turakweretse wa mama Kabura nawe nyene mugire neza. Turakweretse aba bantu bari ngaha barafise ababo mubavuge. Imana irabumva ko yumvira byose icyarimwe, maze Imana nabo ibakoreko aho bari. Mana yo mu ijuru egome turongeye turakweretse iki gikorwa Mana, iki gikorwa cyo gukurikira wewe Mana y'ukuri. Mana ugihagararire, waragihagarariye kuko waracunguye, kandi n'ubu ni wowe ugifashe mu mugongo. Woreka kugifata mu mugongo ntaco ntasiguro cogira. Ariko none rero Mana turakweretse databuja umuntu wese mubanza ngaha, abaje barushe ubaruhure Mana, ubahe kuruhuka. Abaje bagwaye ubakoreko Mana, abafise za porogaramu zo kuzobagwa canke kuzogenda kuraba muganga Mana turakweretse. Kandi na mwene data yakuwe amenyo kandi akaba agifise amagara make, umugenderere nawe umutabara umukande mu izina rya Yesu. Urakoze nyaguhora ku ngoma. Uhoraho turakweretse ibihugu vyacu n'imiryango yacu iri muri vyo, haba ngaha haba mu gihugu cacu c'u Burundi. Turasavye rero ngo naho ubahezagire Mana yo mu ijuru. Tubasabiye amahoro, tubasabiye kugubwa neza, tubasabiye kumenya Imana yabo, bagendane n'Imana y'ukuri, iyi Mana yaturemye, iyi Mana itigera ihindagurika na rimwe. None rero turagushimiye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabye kandi twizeye. Kandi Mana yacu nuko turacari imbere yawe dukenguruka dushima kubwo ijambo ryawe ryavuzwe ku mugaragaro. Nuhabwe icubahiro mu ijuru no mu isi. Urakoze uduze, wavuze ngo sinzobasiga mwenyene, nzobarungikira mpwemu yera ngo nibazobigisha bashitse kuri kose. None turi hano Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mu ijuru turasabye inkomezi za mpwemu yera ko umuntu wese yaje hano kugira ngo ashobora kugenda kwana nesha kandi aronke ihishurirwa mu mutima mu izina rya Yesu. Ntagire ugenda agaragara, ariko Mwami mpwemu yera abe nk'imoteri mukoresha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mpwemu yera aca azana ivyamwa byinshi bya mpwemu yera mu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yamye ivyamwa vyiza, umubona wese abone Yesu, umubona abone ibigumbi ivyamwa vyiza uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo. Ego kuko umuririmbyi yavuze ngo nahindutse ukundi Yesu igihe yangereramwo mu izina rya Yesu Kristo. Wese angerereyemwo, ego usingenda nkezera, usingenda nka kera mu izina rya Yesu. Turasenza Imana mu izina rya Yesu Kristo, turasenza Imana mu izina rya Yesu. Kaze Mana ukiganza cya kigende kirakora kuri umuntu wese abone guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Yumve ubushobozi bwa mpwemu yera, yumve imbaraga, yumve Mwami ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Bamwe nahindutse ukundi igihe mpwemu yera yangereramwo, mpwemu yera yarangerereyemwo mu izina rya Yesu Kristo. Mani ngo kaze wiheje icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Umaze kubagendera kuko bari ngo nibagende mu gisagara barindiriye kuza kwa mpwemu yera, baca bumva igihinda, babona ibirimi by'umuriro, batangura kuvuga izindi ndimi ngo nkuko bahaye kuzivuga. Erega Mwami uracari irya nyene, ntuhinduka ku masezerano. None umunsi gukora igitangaza, umuntu wese Mwami akumva ubushobozi bwa mpwemu yera akaca kwana nesha mu izina rya Yesu, akabona ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana bikore wiyubahirize ku muhungu n'umukobwa yaje hano mu izina ry'uba papa, mu izina kuba mama, kora igitangaza cawe Mana mu izina rya Yesu Kristo umunyana
Nazareti kuko Imana twaje gusenga irabishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu barabipfutse ngo sinzobasiga mwenyine, ngo nzobarukira mwe muyera mu izina rya Yesu, kandi warabikoze mu izina rya Yesu. Kuko bamaze guterana bafise ubwoba guhagarara hagati muri bo, urabona ngo amahoro abe muri mwebwe. Haleluya! N'uno munsi Imana kaze ube hagati yacu, ubwo bubasha mwami kuruke buvuye mu ijuru, kuko ari ingabire wasezeranye mu bana bawe mu izina rya Yesu Kristo. None rero mwami, gendera muntu wawe, gendera abantu bawe, umuntu wese yateye intambuka akava muhira yaja kugomba kubone mu izina rya Yesu. Ububasha bwawe bwigaragaze kuri we, zobukoze nyakubahwa. Hezagira abakozi bagabuye mwami, bakagabura ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Nejo batoye nka ca giti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, camana itoto camana ivyamwa, uzobukoze nyakubahwa. Urakoze bwirukiro, urakoze ikiganza cawe kigene kirakora kuri umwe wese mu izina rya Yesu. Wiheshe icubahiro mu izina, baca kumva ngo igihinda mu izina rya Yesu Kristo. Abari ngaho bose barafatwa. Haleluya! Ibirimi by'umuriro biraka kuri umwe wese, ngo bavuga ngo banyoye, ngo teka. Ubu ni Yesu mwami abikoze. None rero mwami bikore, none umunsi uracakora, none bikore wiyubahirize, zobukoze nyakubahwa. Urakoze data kubyumvise, ibisigaye Mana mu izina rya Yesu. Ngo n'ababanyi baciye bafatwa Mana, abandi hariyo ngo bavuze ururimi rwacu, ngo turabumvise si ukuboregwa, ngo nanjye ndumvise ururimi rwacu. Mwami Mana, mu izina rya Yesu Kristo, bikore Mana n'uno munsi, wiheshe icubahiro, zobukoze nyakubahwa. Twumve igihinda mu mitima, twumve umunezero wa mpwemu yera, twumve ubushobozi bwigaragaza hagati muri twebwe, uzobukoze data. Urakoze bwirukiro, wacukiza n'abagwaye, ibimuga byaramugurutse mu izina rya Yesu, ngo barabavuga ngo Imana igaragaye muri twebwe mu izina rya Yesu. Ibipfa amatwi ngo birumva, ngo batabona barabona mu izina rya Yesu. None rero mwami n'uno munsi kora ibitangaza byawe, uwaja arwaye nakire mu izina rya Yesu. Katikati uwaja boshwe abohoke mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Mana yera, ububasha bwawe bugaragare mu ngoro yawe, zunguruka ukora ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu. Ntabwo bitwizeye atari Imana yo mu ijuru, biciye muri Kristo Yesu. Kuko ku musaraba byose birarangiye, ibyo gucungura umwana w'umuntu aracikana mu izina rya Yesu. Ucungura igitangaza, baravuga ngo ye n'iby'ukuri ari umwana w'Imana. Wego ngo haracurumwiza, batanga gusekana, bavuga ngo twishe utariwe, ngo waducunguye. Haleluya! Mu izina rya Yesu Kristo. Abakuru baravuga ati n'iby'ukuri yari umwana w'Imana. Yakobo bivugana ati n'iby'ukuri twavugana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ngo barumva imituragaro, barumva igihinda, bati n'Imana yari hagati muri twebwe. Ngo baricuza batagira ico bakora. None rero bwirukiro mu izina rya Yesu n'uno munsi bikore, wiyubahirize, uzobukoze nyakubahwa. Nta yindi Imana atari wewe, nta yindi Mana twaje gusenga atari wewe. Niwe twaje gushengerera Mana yacu, ntabwo ari ikigirwamana. Ni Imana yumva kandi igakora, umuremyi w'isi n'ijuru. Mu izina rya kora ibitangaza byawe Mana, bimenyekane Mana dusenga, kora Imana ihama y'ubushobozi mu izina rya Yesu. Ego data wera, mu izina rya abafarisayo bavuyeho babimenye, baravuga ngo yari Imana, basenga Imana y'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Nebukadineza arabivuga mu izina rya Yesu Kristo, ngo hagize umuntu asenga iyindi Mana wazofatwe yicwe mu izina rya Yesu Kristo. Bica biramenyekana kuko mwami abawe bari bashikamye, barahagarara baravuga ati dusenga Imana uko bija kose. Urakoze Mana, uratubwira mwami igiciro muri iki gihugu, abantu bose bamenye Imana, kuko mwami huguruwe mu izina rya Yesu Kristo ishengero hano. Zobukoze nyakubahwa. Urakoze bwibuke uvyumvise, kandi kugiye kubikora ukabikomeza. Natwe turi hano mwami nkagushimira naye ko twakubonye, twabonye mwami ukuboko kwawe. Urakoze data kuvyumvise, kandi kugiye kubikora. Natwe turizeye ko ari ukoze hagati muri twebwe. Ishimwe ribe ry'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hari impamvu nyinshi duhagurutse
izina ryawe mana yacu hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe mana yacu tuzagushima tuzagushima ibihe byose mana yacu tuzahora tururika hariho impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe mana yacu dushimira Imana ku byabaye byose, ibyo Imana yadukoreye, amajambo yagabuwe, Imana yishimirwa. Yego rero nagira ngo mvanze umubyeyi pasiteri menyesha ibimenyeshwa ndetse asezeranije kurangiza Imana hanze. Abakozi Yesu abwiza mbere, yego turishimye ko turanezerejwe no ku Imana yacu twashoboye kuyivuga tukayemera tugasubira tukavuga ko tuyikunda kandi twiyemereye ko tugaruka tubyamamaza. Yego ababanye natwe mwese Yesu abahezagiye, haba bari mwebwe muri ngaha n'abari hariya bose hariya cyane hariya, ariko turi mu mirimo y'isumba byose turabizi. Yego hariya nazanye agakaye, ushaka ko yandika kugira ngo tujye no kuronka nimero yiwe dusubiye gushikirwa n'ibyadushikiye by'ubundi, arashobora kwandika akazina kiwe hajya kugira ngo wacu zirimo kugira ngo biborohe. Hanyuma uko igikorwa gitegekanije cyangwa gitunganijwe mu ndwi, kuwa gatatu no kuwa gatanu duhurira muri ya masengesho yo kuri WhatsApp, Google Meet, igihe cy'isaha 2:15 za hano mu Budage. Mu Burundi abari 3:00 y'ijoro na 15. Araho bishika mu kifuza mu cyariko cyendeka bazongera cyane ko ndirimbe canke nsenge ubitutsi uriya bariya babiri wabwiye ibyo yamara umutima wanjye numva hari ishimwe, numva ngomba gusenga, numva nifuza ego kuko ngaha izogabirano Imana yakundise ngaha ibona ko zifise kugira ngo zikoreshe ngaha ifashe natwe. Hariho rero Yesu abahezagire, nari wimba mushitsi ahaye wegeje, murabyumva Yesu abahezagire hano horaho ushimye. Turagushimiye kuri uyu munsi mwiza wadukoranirije hano muri kino kibanza cya Christophe. Mana yo mu ijuru, ivyuma ni wabikoze, inzira ni wayikoze, kandi cyane cyane ni waduhaye umwuka aho twashoboye gushika ngaha. Reka tubigushimire ko wadukoreye. N'ubu tuje kukwereka umwe wese Mana uwo muri uyu mwanya abaheza, kandi no mu rugendo afise bamwe barafise n'ibitumiro no kuri ibi na binini. Ndakwinginze Mana uzabakorera ibitangaza, batwenze hanyuma nibaza ngaha bagarutse bazozane imari bashima bati Imana neza urakoze. Ubahaye ibi yose, ubahaye n'amateraniro yandikira, reka no kubaho kwacu Mana turinde subira iyo twavuye, uturinde no kuzimira cyangwa kuzigura. Dusaba tukwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.